Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye guhura na General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wo mu gihugu cya Uganda ku nshuro ya kabiri. Perezida Paul Kagame rero akaba yahuye n'uyu mugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba wongeye kugira uruzinduko mu Rwanda, bagirana ibiganiro. Kuri wa mbere tariki ya 14 Werurwe nibwo General Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yageze i Kigali, yakirwa n'abarimo Brigadier General Wirirwa Gasana ukuriye umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, cyo kimwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Ronald Rwivanga Colonel. General Muhoozi waherukaga kugira uruzinduko mu Rwanda ku itariki 22 Mutarama 2022 yaherukaga gutangaza ko ateganya kugaruka i Kigali guhura na Perezida Paul Kagame mu rwego rwo gukemura ibibazo bikigaragara mu mubano Uganda n'u Rwanda. Ati nyuma y'ikiganiro kirekire na data wacu Perezida Paul Kagame muri iki gitondo, twemeranyije ko ngaruka i Kigali mu minsi iri imbere tugakemura ibibazo byose bigaragara hagati y'u Rwanda na Uganda. Perezidansi y'u Rwanda kuri uyu wa mbere yatangaje ko Perezida Kagame yahuye na General Muhoozi Kainerugaba, umujyanama mukuru mu bikorwa byihariye bya Perezida Museveni wa Uganda, ndetse n'umugaba w'ingabo za UPDF zirwanira ku butaka kugira ngo baganire ku mubano w'u Rwanda na Uganda. Nyuma y'iminsi itatu General Muhoozi Kainerugaba agiriye uruzinduko rwa mbere i Kigali, u Rwanda rwahise rufungura umupaka wa Gatuna uruhuza na Uganda wari umaze imyaka 3 warafunzwe. Ku itariki ya 8 Gashyantare ubwo Perezida Paul Kagame yari mu muhango wo kwakira indahiro z'abaminisitiri bashya muri guverinoma, yavuze ko u Rwanda rwahisemo gufunga umupaka wa Gatuna nyuma yo kwemeranya na General Muhoozi Kainerugaba ko inzitizi zari zaratumye ufungwa zivanwaho. Ati ikibazo iteka cyari ukuvuga ngo uyu mupaka ntushobora gufungwa, ati byatumye ifungwa bitabanje ngo bikemurwe. Ati hanyuma muri iyi minsi ishize, ati habaho rero uburyo abanya-Uganda batumye intumwa ariko hari n'izindi zari zisanzwe ziza, ati hakaba impaka gusa ariko zitagira uruca. Iyo ntumwa General Muhoozi Kainerugaba ati yazanye ubwo butumwa mu biganiro twumvikanye, atwumvikana ko hari icyo twose twakora, ariko nge nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza, ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo byakunda. Ati habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho. Umukuru w'igihugu icyo gihe yavuze ko mu byatumye umupaka ufungwa harimo ko abanyarwanda baba muri Uganda bayigwaga bagashinjwa kuba intasi. Ati ibyo kuri we yagaragaje nk'ibitumvikana, yibaza uburyo wakora ubutasi wifashishije abantu bose, abato, abakuru ndetse n'abakecuru. Icyo gihe akaba rero yaravuze ko abanyarwanda bafitanye isano n'u Rwanda n'abanya-Uganda baruvuga neza ndetse kandi bakarwiyumvamo aribo bahigwaga, ariko abafitanye ibibazo narwo ntibagire ikibazo bahura nabyo mu gihugu cya Uganda. Yavuze ko agendeye ku byo Uganda yifashishaga yita abantu intasi, u Rwanda iyo ruba rwifuza kwineka rwari kohereza abaruvuga nabi. General Muhoozi uri mu Rwanda yaherukaga kwamagana leta ya Lieutenant General Kayumba Nyamwasa, amusaba kuzibukira gukorera ibikorwa byo ku butaka bwa Uganda we n'umutwe wa RNC Rwanda National Congress. Byari nyuma y'igihe u Rwanda rugaragaje ko Uganda yabaye indiri y'imitwe yifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, rukayisaba gusenya ibirindiro byayo byose nk'imwe mu nzira zo kuzahura umubano n'igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru yandi kandi polisi yabujije abayisilamu gutora Adnan, nk'uko bigaruka mu gitondo cyo kuri wa 14 Werurwe 2022 nibwo mu mujyi wa Kigali humvikanye inkuru y'uko ku misigiti abayisilamu baje gutora Adnan, ijwi rihamagarira abandi kwitabira isengesho bakoresheje uburyo bwose bwateza urusaku, cyane cyane indangururamajwi. nko ku musigiti uri Nyamirambo byavuzwe ko hazindukiye abapolisi baje kubuza abasilamu bafite iyi nshingano yo guhamagara kubikora. Umunyamakuru Kimana Nzeyimana usanzwe ari umuyoboke w'iri dini ashingiye kuri iyi nkuru yabarije polisi y'u Rwanda ku rubuga rwa Twitter impamvu yahagaritse gutora Adhan ndetse niba hari yari ibangamiye abanyarwanda. Yagize ati kubera iki Adhan? Ati yahagaritswe ati City of Kigali Rwanda Police, ati nk'umuyisilamu ndetse n'abandi bayisilamu bakeneye kumenya impamvu Adhan yahagaritswe. Ese Adhan harabo ibangamiye abanyarwanda cyangwa se hari indi mpamvu yabiteye? Ati mbibajije nk'umusilamu w'umunyarwanda. Polisi y'u Rwanda yamusubije Adhan
yahagaritswe hashingiye ku itegeko rikumira urusaku iti muraho iyo hari ibikorwa biteza urusaku rubangamira abaturage birahagarikwa nk'uko biteganywa mu itegeko nimero 68/18 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2018 mu ngingo yaryo ya 267 mu rwego imisigiti yo mu mujyi wa Kigali yabujijwe guteza urusaku. Iyo ngingo ya 267 iragira iti umuntu wese utera urusaku ku buryo bihungabanya umutuzo w'abaturage nta mpamvu igaragara cyangwa se atabiherewe uburenganzira abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni imwe amafaranga y'u Rwanda. Iyi ngingo ivuga ko iyo habaye isubiracyaha ibihano biba igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze ukwezi kumwe nihazaba amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko nyuma yaho polisi itangiye ibi bisobanura Rukimanza Imana yagaragaje ko atanyuzwe ashingiye ku kuba adhan imara umunota umwe yarahozeho kandi ngo ifasha abayisilamu masengesho yabo. Ati adhana ntitera urusaku kurusha imodoka yirirwa izenguruka umujyi wa Kigali utanga amabwiriza. Ati ngewe rero nk'umusilamu ntabwo binshimishije kandi n'abandi bayisilamu ntabwo bishimye. Ati mubimenye. Uyu munyamakuru asobanura uko adhan nihagarikwa kubera ko ibangamira uburenganzira bw'abaturage n'abasilamu. Ati barababujijwe uburenganzira bwabo. Ibitekerezo bya Lukiman bigaragara ko hari ababishyigikiye bashingiye ku kuba hari ibindi byakabaye bihagarikwa biteza urusaku kurusha adhan, kimwe n'abashyigikiye icyemezo cya polisi y'u Rwanda bashingiye ku biteganywa n'itegeko nk'uko bagiye babigarukaho. Abaserukira imirwi yitwaje ibirwanisho muri Republika Demokarasi ya Kongo batangaza ko biteguriye gushira ibirwanisho hasi ari nkamwe leta yo baronsa ivyo basaba. Muri ivyo harimo gucengera umutekano w'abanyagihugu ku buryo bufatika. Abaserukira imirwi irenga 35 kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye biriwe mu nama yabahuje n'urwego rw'igihugu rujeje gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Mugezi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye ino nama yabereye mu gisagara ca Uvira. Abavira, abanyamurenga, ababembe ndetse n'abanyindu hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abagwanyi. Abaserukira imitwe y'inyeshyamba bavuga yuko biteguye gushyira intwaro hasi kugira ngo amahoro agaruke, mu gihe leta yashyira mu ngiro ibyo bagiye bayisaba mu biganiro bitandukanye by'amahoro. Jeremy Rukoberwa yavuye muri teritwari ya Fizi aserukiye Mayimayi Mulumba. Ifuza amahoro, leta ibonye yuko tugomba gushira intwaro hasi, leta yacu ibihagurukemo kandi ituhuze n'abacu, ituhuje n'abacu mbo donc tugashira hasi n'abacu bagashira hasi. Ivyo turabikunda cyane. Amapeti yacu bagomba kuyaduheza kandi umuntu wari we wese uri force negative ipeta ziwe bagomba kuzimu. Mahigo Yive yaserukiye twigwana wa Android y'igice kiyobowe na Colonel Gakunzi avuga yuko leta ikoze inshingano zayo zo gucungira abaturage umutekano nta cyababuza gushira intwaro hasi. Icyo dushaka yuko bakomeza bakagira bino biganiro kugira ngo tugire amahoro, kandi FARDC ikatuja hagati ikatuganiriza ari baba groupe Mayimayi ari natwe twirwaneho tugwanirira abavyeyi bacu, kandi ivyo ntivyoshoboka ngo dushire imbunde hasi nta kintu gihindutse. Yindi recommandation bararushe FARDC idufatira abahungu bacu. Harune bafatiye ngo ni Bonere bamufatira mu Minembe, uwundi bamufatira ibukavu, ubari ikinsasa. Dushaka rero babagaru iyo niyo singe dushaka y'amahoro. FARDC nigende ganirize Mayimayi subireyo kikaza kudutera, natwe dusubireyo tukaza tuza gutera force ya Mayimayi. Gusa umuyobozi ushinzwe gahunda y'igihugu ishinzwe kwambura abagwanyi intwaro Tommy Tambwe avuga yuko muri gahunda ihari nta bagwanyi bazashira mu gisirikare cy'igihugu, ko ahubwo gahunda ihari ariyo kubashyira mu buzima busanzwe hanyuma bakazafashwa mu gukora imishinga izabafasha mu kwiteza imbere. Ruvuzangoma Senkadi ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe asanga ari cyo leta ya Kongo yakora kugira ngo abagwanyi bashire intwaro hasi. Banyagaga, bamburaga abaturage ibyabo, bategaga abagenzi mu nzira, bafataga inka z'abantu bakazitwara, bikaba ibyabo. Nibwo butunzi bwabo bari bafite kubera intwaro zabo. Mu gihe rero bemeye kureka izo nzira bagataha, ni ngombwa ngo bashike mu rugo aho batahiye babone ubundi buzima bubafasha kubaho.
urugero nasanga nk'abantu ba hano Uvira na Fizi bafite ikiyaga cya Tanganyika niba bigisha imyuga yo kuroba ubwo bazaronka amafaranga n'uburyo batunga imiryango yabo bitewe n'uburovyi bari gukorera mu kiyaga cya Tanganyika. Abantu bo muri Mwenga Itombwe bashaka kuja mu buhinzi n'ubworozi n'ahantu hororwa inka n'amatungo magufi yandi. Aba bagwanyi bari bitabiriye ibiganiro bavuga ko bishimiye gahunda nsha leta igiye gutangiza yo kubashira mu buzima busanzwe kuko irimo imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere uturere batuyemo. David Bubasha n'umuyobozi w'ishiramwe rya JDS atangaza yuko bateguye ibi biganiro byo gushaka amahoro kubera umutekano muke uri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Amashiramwe yigenga muri raporo zayo zitandukanye avuga yuko muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga habarirwa imitwe y'inyeshamba irenga 90. Vedaste Ngabo ku bw'Radiyo rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo urakenuye. Leta y'u Burundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo. Leta ihumuriza ko atamukozi wayo numwe azogabanirizwa umushahara ahubwo ko abenshi bazowudugirizwa. Amasendika y'abakozi arashima ino ngingo agasaba ariko ko yokihutishwa gushigwa mu ngiro. Inkuru twaza mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru. Imari kuvyerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi zimaze imyaka irenga 10. Ubu leta yafashe ingingo mu nama shikiranganje kwico kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bahembwe umushahara ungana aho boba bakorera hose mu kazi ka leta. Itangazo ry'inama shikiranganje ryerekana ko intumbero ari gukura ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwimbu mu kazi ka leta. Leta yemeza ko abegwa n'ico kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe cingene uwo mugambi woshigwa mu ngiro. Leta ivuga kandi ko vyitezwe ko abarimu bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohamvye bagenzi babo cane cane abakora mu gisata c'ubutungane. Iki kirashimisha amasendika y'abakozi nk'urunani mpuzamazina y'abarimu Kosesona ruhurikiyemo amasendika arenga 10. Abarimu ni nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice 50% by'abakozi bose nk'uko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bubivuga. Ni nabo bamwe basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko ku bwabo bahembwa make bagereranije na bagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata. Victor Ndabaniwe aserukira urwo runani Kosesona kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika. Ihuriro ry'amasendika y'abigisha Kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe kubirabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi, na cyane cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabanura imishahara y'abakozi. Bure tukaba dushimishwa nuko ivyifuza amasendika yashize imbere leta yarayibikoreyeko. Bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse bijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko nakare nta mwana n'ikinono. Iyo rero ni intambwe dushima uko turabona neza yuko bizoheza bigafasha mu bijanye no gushira ku rugero rumwe abakozi bayikorera. Mu mafaranga leta izotangura gukoresha mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hazoshirwamo ayagenewe uwo mugambi wo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta. Inama shikiranganje yemeje ko ari umugambi uzogenda urashirwa mu ngiro buke buke kuko ukeneye uburyo bwinshi bungana n'imiliyaridi 125 y'amarundi. Ku mwaka hazokoreshwa ayangana n'imiliyaridi 12 n'igice. N'umugambi uzomara imyaka 10 kugira abakozi ba leta bose bazobe banganya imishahara. Aha amasendika abona ko ari kiringo kirekire. Ico bikoze urunani Kosesona rusanga akarusho kuwo mugambi ari kanini mu kugwiza umwimbo no kugabanya imyidogo nihagarikwa ry'abakozi mu bakozi ba leta. Bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemerwa ko abakozi baza barahindura ibibanza bakoreramwo. Ko musanze muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara bayisununuye gusumba. Ubwo rero ingaze gushirwa mu ngiro abakozi bose bazoba bari mu kazi kamwe bazoba bafise umushahara umwe. Cyo rero twumva ko ari ikintu kituremesha. Byaturemesha kandi kubwo ayo manota bayafashe bizotuma atamushahara w'umukozi usubira hasi.
ariko rero naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyishu ku bibazo abakozi ba leta bafise na cyane cyane abigisha, biboneka ko ikiringo cemejwe n'inama shikiranganje cyo gushira mu ngiro iyi politike y'imishahara ari kirekire cyane gose. Ico naco kikazotuma inyishu itanyaruka kuboneka nk'uko abakozi bari tuvyiteze. Tukifuza yuko rero nk'uko twame tubije inama n'ingingo mu biganiro, leta yogira icikoze kugira nk'uko inama shikiranganje yarayisavye habe inama yihuta yo kurabira hamwe ibijanye n'ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi. Ico mugambi utegekanya kitanezera amasendika y'abakozi no kugabanya uturusho duhabwa abakozi ba leta bahembwa menshi kurusha abandi mu ntumbero yo kurindira abagenzi babo bagihembwa make. Yamara ayo masendika abona ko ari kibazo gishobora gutorerwa umuti mu biganiro hagati ya leta n'amasendika y'abakozi, nk'uko vyerekanwa n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta. Abakozi bayo bose barenga ibihumbi 80 mu gihugu, hatarimwe abasirikare n'abapolisi bakukira ubundi bushikiranganje. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku nshuro ya mbere nyuma hafi imyaka irenga 2 abanyarwanda baba mu mareta atandukanye ya Amerika kwa gatandatu barahuriye mu gisagara ca Dallas kiri muri leta